Mona nakwiranye na Dramati na gato kandi nibizigara bibaho hamwe usanga bari mu rukundo oya je noca ndabitoba neza usanze Dramati na Mona bari mu rukundo ujya n'umwana kuri Mona usanze Mona wadi na Dramati bari mu rukundo noca ndabitoba kandi nibizigara bibaho kwanza nibizigara bibaho noca ndabitoba go rukundo ntiruzigara rubaho urukundo rwande nani Gwamona hamwe na Dramati ntiruzigera ruba ndakwiyamye muhungu ndakwiyamye sasa Frank tugende ariko gasha ugiye kuraba neza uvyitegereje neza na neza uvyitegereje Mona hamwe na Dramati ubona bakwiranye kweli bose n'abaririmbyi b'abarundi bafite amafaranga bafite impano wayivuga ko batoba ariko gasha umukobwa nkujya ugenda kumushira kuki umuntu mugufi ya nkujya man Mona jewe nzi neza na neza Mona urazi n'inzoganywa yo inzoga zimeze n'umwegera inzoga zimeze gute Mona urazi inzoganywa hamukacumbwira ati yuko yokundana na Dramati kubona afise burya bushobozi buto sikuvuga ati ngo yokundana na Mona ndavyanse ntikizigera kibaho ndavyanse ndabikwankiye iyo atari kuba Mona ijya video ntiyari kuryoha tutabeshanye nawe yayiryoheje kandi ijya ntiyari kujya hiti kujya iyo atari kuba Mona ariko bafise ijwi ribibasha yo ribi bafise urwo rujwi mugiye kubaraba visage yabo ni nziza amaguru yabo ni meza make amaso yabo ho bakuravye aho nyene ucutanga umuduga aho nyene ucutanga inzu aho nyene ariko bariko barakuvugisha uko wo kwiruka urumva ijwi rya Sky man ijwi rya Sky rimeze gute abantu batamuzi like abako badukurikirana ijwi rya Sky rimeze gute ni ivyeri waramaze kubona umuntu amaze kumera ko ravuga Sky afise ijwi namo n'abafise ijwi nibo Mona wadafise ijwi ryiza man nibo bakobwa ba mbere bafise ijwi ribi nibo bakobwa Mona hamwe na Sky nibo bakobwa ba mbere bafise amajwi mabi ariko munyumve neza ariko nibo bakobwa beza mu Burundi Famba yataye umugore atanumwana none wumva ko uwo muntu kwe urumva Famba Abisilamu baravyemerewe guta abagore kuzana abagore babiri batatu ntibavyemerewe baravyemerewe umviriza sawa baravyemerewe ushoboye kubarera umviriza uravyemerewe mu gihe uba ufise ibintu uha abo bantu mu gihe utabifise ntuvyemerewe Famba arabifise byo gutunga umugore arabifise he arabifise ameze neza nawe muri industry n'umukinyi w'amafilme cyangwa comedy ahagaze neza uzi Famba ubuzima bayemo abaye mu buzima meze urabuze ubuzima bayemo mani jewe ndamuzi Famba abaye mu buyenzi Famba ataca afise na kimwe Famba kugira ze ino mu kinama mani yarinze gusegereza kugira ngo ashike ngaha mu kinama yarinze gusegereza ndere yarinze gusegereza manager wiwe ujya bahoze ari manager wiwe Amisi yes kugira ngo ashike ngaha ashimira ihuriro yatari kubihurira mama yangu ujya Famba nkubu yari kuba mu rugombo hari wabo mu rugombo mu cyaro ujya n'umunyecaro w'indani Famba yaragwaye imvunja Famba umwatatse umufyonzi w'ibyere ujya yaragwaye imvunja none se mubeshe je mvugisha ukuri urazi ko bakunda gutemberana na cakirara ciwe ngo kitwa cikoresha umwanya bana bajya nibarekana nibirara bibiri kabisa ariko ugiye kuraba Famba ujya yaragwaye imvunja neza na neza cyangwa uri kuramuhora kubera ry'ubunure bro man je nagoma nakubwire umumizirima nyakuri niyo ry'ubunure kandi afite n'indirimbo shasha yiswe ubunure ariko mwana akoresha umvise rero aho rero niyaca kwereka neza yuko abujya mumizirima nyakuri yiyemera niyogira ibintu nk'ibyo sema ninaomba masheikh ninaomba waislamu wote kwenye mlipo ninawaomba uwo mugabo yitwa Famba yita ngo ni Isa hajya niryo zina giwe Isa niryo zina giwe nukuri kw'Imana ndabasavye mukazo mubona no kumusigiti muzo mutera amabuye ujya Famba ry'ubunure muzo mutera amabuye neza na neza
Oh yes, 1, 2, everybody. And my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, and Mr. Radio. Now I'm back again. Nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Ready easy gentlemen. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update in news. This is tubabwiza ukuri show. Ni cya kiganiro kigwa akajyo keza ako kumenya makuru y'abastar, ko kumenya makuru ivyamamare. Ati mbega ivyamamare byacu ubibayeho gute, mbega abastari bacu ubabayeho gute. My name is Radio. This Lloyd TV in the place, you know. Yes, uno musi rero turi kumwe na Mr. Fiet, umufyesi, Mr. Fietus, umufyesi azi gufyeta. Bro, azi gufyeta. Je mfyeta sala abantu b'abakobwa ariko abahungu jamais. Sina abantu b'abakobwa ariko abahungu no. Sasa brother, uko fresh lakini bro. Meze fresh, meze bien kuvyukuri urambona n'abantu bari kuri kamera barambona abafana bacu kuri kwimana je meze fresh, meze bien. Ntako no office no bivuga. Ariko meze neza sana. Ndi strong kabisa. Yeah. Eba namakuru y'imisi brother bimeze gute maniga amakuru. Yeah. Amakuru yanje uko meze bien. Sinzi nka wewe. Eba twe ni gado mwana muri Lloyd TV turi gado bro. Amakuru kuvaria ko muri club kwa Natasha. Muri club 5 étoiles. Hari atumeze bien na la boss wanje Mabuja, Natasha la bamba la noma. Yuko vizuri bwana. Ana njaa. Yuko vizuri. Ana njaa. Natasha Nanzara afise. Ana njaa. Wow. Yes. Mr. Umufyesi mwiza. Yes, bakunzi ba Lloyd TV nkuko wana turi kumwe na Mr. Frank cyangwa se umwite Fieta mwiste umufyesi mwiza. Yes, uno musire turi kumwe bwa Lloyd TV kugira ngo tuyage byinshi muri industry mu muziki w'u Burundi. Industry ya +257 bro. Sasa uno musimeze gute muri industry bro? Industry yacu man irashushe maki ifise amaraso mashasha bro. Industry yacu giye kuyiraba muri no minsi. Man, nukuri kwimana. Je nakomse no bivuga. Maki abaririmbyi babaye abatunzi bahejeje amakouple amwamwino, abandi bakagura imiduga, abandi bakagura amazu. Urumva ko ari ibintu bishemeye cyane, ari ibintu bimeze bien sana. Nubwo bamwe bavuga ati yuko atamera rimo, ariko je ngiye kubiraba. Agwa je ngiye kuririmba na je. Ugiye kuririmba bro. Ngiye gusohora indirimbo. Kuririmba twumve. Ariko rojwi rwanje rajwanga. Freestyle indirimbo wanditse dusikiye sana. Ijwi ryanje rajwanga man. Yo di atari. Sasa Frank, uvuze ati umuziki w'u Burundi cyangwa se industry y'umuziki hari yakanoti ati imeze neza ati iraryoshe. Mbega brother, hari byo tubonesha amaso ku baririmbyi, ndavuga ivyo uri kuravuga ngo kugura umuduga ku muririmbyi, kwambara neza ku muririmbyi, ariko hari byo tutabonesha amaso brother, ugasanga umuntu yambara fresh mugabo mu buzima busanzwe arapigise man. Niki kintu gituma uvuga yuko umuziki w'u Burundi umeze neza cyane? Man, ugiye kuraba mu myaka iri imbere, mu myaka iheze abaririmbyi bari bafise agashomeri sana. Ariko muri no minsi hamaze kuba aba manager benshi, hamaze kuba maki abarundi bisa ngo twamaze gusirimuka. Uranga gusirimuka kubera kare wasanga ata YouTube bakoresha. Ariko ubu YouTube barayikoresha. Ugiye kuraba Mona meze fresh. Maki muri no minsi ahagaze neza. Nubwo bavuga ati ngo mukundo nta rukundo arimwo. Abasore muri ngaha mwese mu murabishijisho rya mukobwa, mu murabishijisho Mona ahagaze neza cyane gose. Ahagaze neza gute Mona wada? Ahagaze neza mu mahera, ahagaze neza ku butunzi, make iko na afya ya bien sana. Ahagaze neza mu butunzi gute Mona wada? We nuzi ko Mona aheruka kugura umuduga? Ariko bari byose barawufise bro. Okay, none Mona amaze imyaka ingaririmba? Ntabwo ari myinshi. Ntabwo ari myinshi, ni nk'imyaka 2 cyangwa imyaka 3. Mugabe yarabeshe kwa Juste Gaël ni imyaka 8. Monasha wita aho ndavyanse nta wita wewe wagize ni nk'imyaka 2 imyaka 3. Mona hagaze neza ku byukuri.
ngira inoti yekwe kwa Dramati biravugwa yuko Mona Warda biravugwa yuko uno munsi abashobora kuba ari mu rukundo n'umuririmbyi w'umurundi ahagaze neza muri industry ya plus 257 tuzi nka Dramati baby kira wait gatoya bakuzi ba TV wait Frank bakuzi ba TV muribuka neza yuko Mona Warda ari we yafashije n'indirimbo ya Dramati Madam yamufashije nk'umuqueen video byaravuzwe neza yuko rero kuririmba indirimbo Madam kuririmba itampolize indirimbo itampolize murazi yuko Mona Warda ari we yafashije Dramati indirimbo yise itampolize Mona Warda amufasha nk'umu video vixen cyangwa se umuqueen video inyuma y'ijya video inyuma y'ijya ndirimbo haravuzwe amajambo menshi biravugwa neza yuko Dramati Mona Warda ari mu rukundo bivanye n'indirimbo yamufashije bivanye n'amajambo yari muri yo ndirimbo Mona Warda yagitinze nk'umu video vixen bena Dramati biravugwa nuno musi biracavugwa yuko Dramati ari mu rukundo n'umwigeme w'umurundi azwi ku izina Mona Warda kudaheza none makajambo ariko gasha ugiye kuraba neza uvyitegereje neza na neza uvyitegereje Mona hamwe na Dramati ubona bakwiranye kweli bose n'abaririmbyi b'abarundi bafite amafaranga bafite impano wayivuga ko batoba ariko gasha umukobwa nkujya ugenda kumushira kuki umuntu mugufi ya nkujya man Mona jewe nzi neza na neza Mona urazi n'inzoganywa yo inzoga zimeze ntiwamwegera inzoga zimeze gute Mona urazi inzoganywa hamukacumbwira ati yuko yokundana na Dramati kubona afise burya bushobozi buto sikuvuga ati ngo yokundana na Mona ndavyanse ntikizigera kibaho ndavyanse ndabikwankiye harakantu waravuze ati Mona urazi inzoganywa uramaze kubona Mona Warda yakanywa inzoga mani Mona arakubita ikintu citwa inzoga kandi anyoye vumbi zitaruka Mona nyoye arakunywera nawe yokunywa ariko anywa inzoga izimbye inzoga yitwa gute izimbye inzoga yitwa gute layuzi wo uvuze ko umaze kumubona Mona Warda umviriza nitugende kure Mona ugiye kumuraba na Dramati ntibakwiranye na gato Dramati ntazigera aronka Mona none sha okay uvuga ati yuko ngo basohoye ndirimbo tampolize niwe yagize byose sawa none ko wiz designer basohoye mode avio na Mona none bari bakundanye oya nyishura bari bakundanye mode avio wiz designer basohoye ndirimbo na Mona mode avio eske bari bakundanye nyishura wait wowe uri umujournaliste nyishura wait gatoya Frank bakuzi ba TV munyumvirize neza niba muzi neza indirimbo itampolize ya Dramati nimba uzi amajambo arimo byaravuzwe neza yuko Dramati ashobora kuba yaririmbiye Mona Warda ijya ndirimbo bigaceba ngombwa yuko Mona Warda ayigaragaramo nk'umuqueen video kandi yatari kuba Mona ijya ndirimbo ntiyari kujya hit indirimbo yari kujya hit because indirimbo iryoshe iraryoshye yatari kuba ugiye kuraba ama video yose Mona niwe yaryoheje ijya video yatari kuba Mona ijya video ntiyari kuryoha tutabeshanye nawe yayiryoheje kandi ijya ntiyari kujya hit kujya yatari kuba Mona yes none ni couple ariko couple wewe ndabona yuko udakurikirana ibintu neza man je ndamukurikirana Mona umwanya ku mwanya Rabona havuye mabuja la boss Natasha Burundi avuyemo je wundi umuntu nkurikirana ni Mona bro je Mona ndamukurikirana umwanya ku mwanya umunota ku munota ngomba ndakubwira ati yuko Mona nakwiranye na Dramati na gato kandi nibizigara bibaho hamwe usanga bari mu rukundo oya je noca ndabitoba neza usanze Dramati na Mona Warda bari mu rukundo ujya n'umwana kuri Mona usanze Mona Warda na Dramati bari mu rukundo noca ndabitoba kandi nibizigara bibaho kwanza nibizigara bibaho acha ndabitoba urukundo ntirubaho ntiruzigera rubaho urukundo rwande nani rwamona hamwe na Dramati ntiruzigera ruba ndakwiyamye muhungu ndakwiyamye sasa Frank tugende bukebuke Dramati afite izina Mona Warda afite izina Dramati afite amafaranga Mona Warda wavuze atahagaze neza muri no misi ni yihe mpamvu yotuma Dramati uvuga yuko atoja mu rukundo na Mona Warda none hagati ya Mona na Dramati ni ndafise amahera Nishura bose barafise ko n'abaririmbyi okay bose barafise nuko abaririmbyi urazi ahantu Dramati aba urahazi abahe
aracabi wabo Dramati kandi Dramati baracamureze oyicyuye Ninda mureze Dramati baracamureze ninde areze DJ Paul ni wamureze DJ Paul ntago bagikorana nabwo ntabwo bagikorana karabaye none inde mwebwe namakuru muzi none gasha ntiyagize igiteramo amuhamagaza Juno Kizigenza none gasha ushaka umbwira ati ujya muno ntibagikorana baracyakorana iyo ni siri ya ndani inyuma ya hajya uramaze kubona ibikorwa vya Dramati birimo DJ Paul kubera iki bitarimo ntarasohora indirimbo rindira ni yasohora indirimbo ucubibona uzocumubona yuko ari mu ndani yes rero ngomana kubwira ati rujya rukundo niruzigera rubaho na gato ni nko kumbwira inkoko igakundana n'inka wogo rukundo go baruba ntibibaho inkoko ninde inka ni inkoko ni ka Dramati kubera ariko kagufiye inka nayo ni Mona kubera Mona urabona ni muremure aramusumba burebure aramusumba n'ubwiza aramusumba inoti byose kajya nakana kuriwe nikazigera nibizigera bibaho ndavyanse muze muri kuri ibintu muhimbagora moza na muvinya ina mu hamwe Mona wadi nawe yovyivugira ati jendi en couple na Dramati je naramukurikiranye ku kiganiro bakoranye na Juste Gaël na je naragikurikiranye yishuye yaravyiyanye yavuze ati je sindi mu rukundo na Dramati nimba Dramati agenda gahindura ibijama akavuga ati yo mugabo kaga peti kari pendekeza nivyo kujya ni kwipendekeza ku bantu make bakabone ko gakundanye na we urazi taye ya Mona urazi Dramati n'umuririmbyi mwiza Silver Prep urazi taye ya Mona imeze gute urazi manikulere ya Mona wewe taye ya Mona imeze gute Mona afisa amapistole yo ujya amungu umuronse na wewe ndazi wewe umuronse wewe umuguye ko neza na neza Mona naho ndi umukobwa usubira kwifuza nta nundi usubira kwifuza man Mona ni mwiza ukambwira ati ngo okay sawa uvuze ati Mona wadi ni mwiza mu barindikazi b'abarundi niwe mwigeme woshira ku mwanya wa mbere mu bwiza mbo dukuyemo ba Bernice hariho ba Olga hariho ba Shanquine hariho ba Monia Frere hariho ariko Olga hajya bamushiramo mu bakobwa beza ole lichibonge ujya byibushe Olga niho mushira mu bakobwa beza basha litubeshanye tugiye kuraba mu baririmbyi beza make tumutoe Malikia la boss tumutie pembeni ujya warabarengeye bose barabizi bonye kuko utwo n'utwana kuriwe make tumukuyemo tubashize bose man Mona arabaginamba Mona ni fresh Mona meze bien man Mona na umuronse yo ngagenda no mufyetagura nka mufyo muhungu no fyo sino musigira nakano na gato ujya warabonye sinzi ko wabonye post yanditse avuga ati yuko akene ujya mu kinyi yo muri hajya yakina muri Paris Saint-Germain ariko ubu ari mu Bwongereza bebashe ndamwibagiwe n'izina ndamuronka tu yanditse guterera abatabonye iyo post ya Mona yisabiye urukundo bajya nibo bantu akwiranye nabo abantu bamahera nk'abajya okay nanda kubaza abantu batabonye iyo post ndashaka ubasigurire uvuge namwe mu majambo yabonetse muri iyo post ya Mona yanditse avuga ati jewe ndashaka umubonano n'uwo mukinyi kugira ngo jewe ndamushaka ku rukundo je nawe dukundane nta bindi yisabiye nivyo yisabiye ndibaza nigihe ya Jino wacubona Mona cyagenda hehe Zanzibar yacari ifotoza amafoto nayo wabonye ajya amafoto wewe wibaza ajya amafoto kwifotoza kujya hagi yashatse kumwereka yuko ameze bien sana warabonye akantu yari yambaye akabodi kagufi ya fresh geba mu mazi Zanzibar niyo yari yibereye bien cumbwira rero umuntu nk'uyo yamagenda hana ajabuka ashaka kugenda Zanzibar aragenda i Dubai aragenda kacumbwira ati ngo bakundana ariko Dramati nawe yamahanze Dubai gukora amashow bamuha lift nta lift bamuha lift bakozi ba TV hariho lift indege ibaho baramuha lift cameraman hariho lift indege ibaho zirabaho indege yurira warisha amafaranga nawe ushaka ko bagwa lift bo kudodesha ukagenda rega bajya baragenda bakisabira utuntu n'utundi bakavuga ati bana je ndashaka kubera hari hano ngoma ngende kugira aga clip bakabagirira ikigongwe bakaja ujya mu manager wa Van Beach ujya nyene ni wabagirira ikigongwe ababwira ati
reka kareke kigira ko kana shaka kareke kigire ni wabasabira bakaca bigira naho kumbwira ati ngo bokundana nikizigera kibaho nikizi ico kinunda chance we dramati wora kana gato kuri Mona uri umwana muto cyane gose uri umwana muto wowe uragakoko agakoko Mona ni inka wowe uragakoko ariko kimwe gusa bana yo man hari undi mukobwa mwiza nari nibagiwe yo ni kitu cha mtoto Sky man ni mwiza sana Sky Sky na uzi Sky akora kuri Buja Hit na numuzi neza ya muri ndirimbo erega wa mukobwa urakabandi mundukuntu ngucokoza wani wamubonye iyo na Sky ni mwiza gute na man nesi Sky ni umwana mwiza ameze bien afisa gataye kabi mugabo muhungu muhuyu kumaso kuyandi namona ubafashe we namona ubura nutora kubera bose ni beza nice Sky namona ward nubihe mwigeme mwe shaje ngaho birananiye nukuri birananiye Mona na Sky birananiye bashi kuko bose ni beza bro ariko ikintu kimwe kibishe ni kimwe barakubita inzoga gusa barakubita inzoga bajya bana bakobwa ariko bafise ijwi ribi basha yo ribi bafise ugo rujwi mugiye kubaraba visage yabo ni nziza amaguru yabo ni meza make amaso yabo ho bakuravye aho nyene ucutanga umuduga aho nyene ucutanga inzu aho nyene ariko bariko barakuvugisha uko wo kwiruka urumva ijwi rya Sky man ijwi rya Sky rimeze gute abantu batamuzi leke abako badukurikirana ijwi rya Sky rimeze gute ni ivyeri waramaze kubona umuntu amaze kubera ko ravuga Sky afise ijwi namona bafise ijwi nibo muna wadafise ijwi ryiza man nibo bakobwa ba mbere bafise ijwi ribi nibo bakobwa Mona hamwe na Sky nibo bakobwa ba mbere bafise amajwi mabi ariko munyumve neza ariko nibo bakobwa beza mu Burundi bwose ego none sembeshi urumva Sky na Mona n'abakobwa ba mbere ngaha mu Burundi nozi uko Mona yavuye mu Miss Burundi ntabyuzi urabizi muri 2016 ntibagiwe sha ajya naragukwirikirana neza na neza hama na Sky bro nibo bakobwa ba mbere ngaha mu Burundi dufise beza ariko nibo bakobwa ba mbere bafise ijwi ribi gute uvuga ko Mona Warda afise ijwi ribi kandi ari umuririmbyikazi kandi akora amahiti aririmba bien indirimbo ziwe zimeze fresh wogira ijwi ribu karirimba gute bo kuririmba rega ntibisaba ngo ijwi nziza rigororotse urashobora kuririmba aba DJ nico kintu bazanywe no kugorora amajwi yabo najo urabona ko niko ndavuga uku oho ariko bishitse muri kamera mana yanje mpora nisanga ameze bien ndi mwiza sana eba ntagase gute avuga ati none aka kayobeje nagakuye nico gituma namona umwegere kumuganiriye mani ntiwosubira no kumuvugisha kandi wotuma basi umwumva kuri telefone hako umwumva ijwi kurindi yo canke Sky umunyacara wacu sinobeshe ndamuzi sana mani yafise ijwi ribi Mona hamwe na Sky bafise amajwi mabi ariko nibo bakobwa beza kabisa ndavyemera ubwiza bwa Nice Sky buri he ubwiza bwa Nice Sky ahantu buri man ubwiza bwa Nice buri ku maso yiwe akuravye aragukurura bien akuravye Sky aragukurura bien wewe nyene ugapfuka hwera Benturo yari yapfuye kuri Sky chumbira Benturo yari yapfuye gute kuri Nice none nuzi ko bigeze gukundana ndabizi yarapfuye gute ariko barakundanye barahebana ntago Benturo nubu yamanuranuri wabo na Sky kugira ngo basubirane ariko Sky kubera Aisha kwa another level ubu nundi umuntu Sky ubu nundi umuntu sasa urikura avuga ko Nice Sky adashaka gukundana na Benturo aya nicobaho kandi Benturo nawe ahagaze neza mwino miss afise hit ayakoranye na Momo Melody ni umuririmbyi ahagaze neza nimba afise hit nico cyo tuma rero bakundana kandi ngo na Sky kibaho oya nicobaho kandi kubera ikire batokunda urumva rero Sky akwiranye urumva abantu bakwiranye na Sky sawa Sky akwiranye na Bface urabona Bface bajya nibo bantu bakwiranye na Sky abatari oya Benturo jamais ndavyanse
ndavyiyamye ndakwiyamye Benturo nibo kundana kandi aho bakundaniye ni hajya nyene urukundo bagiranye ni rujya nyene kwanza kijya gyari ukira umwana abantu yarakira umubebe navyo yarazi wabatu nta rukundo yarazi kijya giye ariko ubu yamaze gira ubwenge nyabwo ujya nibo kundana kandi nikibaho nikizoba hamukacumwira ati ngo mbona ngo kandi ngo nawe ngo bakundane na dramati nikibaho nikizigera kibaho dramati ni umwana kuri Mona Benturo ni umwana kuri Sky na Mona n'abakobwa beza ba mbere ngaha mu Burundi bro apana ngaha mu Burundi gusa no mu Rwanda no muri Tanzania no mu Buganda hamwe no muri Kenya hose n'abakobwa beza ariko nibo bakobwa ba mbere bafise ijwi ribi simbeshe je mvugisha ukuri nibo bakobwa ba mbere beza ariko nibo bakobwa ba mbere bafise ijwi ribi ndabikubwigishije sasa Monia dufatena ni nani Monia Flele wewe umuvuga kwiki Monia bro Monia ni mwiza ariko ntakurikira bajya bakobwa babiri oya geregeje kuraba Monia Flele na Mona Warda na Nice Sky Waza ko mwa bakobwa batatu cyangwa se abarengi abo babigeme batatu waza ko ari uhe asombye wundo bwi ngiye kubiraba neza kubera ugiye kuraba sana Mona ni wafata inamba kubera Mona amaze gutogwa no Burundi bwose urumva yuko uyo ari wa mbere kabisa ni wa mbere Mona ni wa mbere umukurikira ni Sky ama Monia Flare nawe kube oya Monia ujya aratwigaramye sino mushira no mu bagatatu no mu bakane sino mushira kwe kutomushira wari umwigeme mwiza oya yaratwigaramye jya yabigaramye yavuze ati sumurundi ngo no munyarwanda oya iyo story kwanza tuyireke iyo tuzoyisubiramo ujya ndamurindira sori indirimbo yiwe na Fizo ujya turamurindire mu kanya gato jenzo musubiramo kandi iyo only coming soon tuzomusubiramo tumubikire sawa jenga two turuganira inde nande Sky hamwe nande na Mona ivyo bindi navyo tubimubikire uyo tuzomuzira ntangorane ujya tuko turamwiga nebukebuke ariko aragaruka mu Burundi ntiyatwigaramye rindira yogiye kutubona twagiye hama rero nagomba mvuga ikindi rero nari nibagiwe yo umwatatsi umufyonzi w'ibihere yo twagiye rero mu umwatatsi w'ibihere umufyonzi w'ibihere umwatatsi samba famba yo imbwa y'umugabo ujya ni imbwa y'umugabo ni imbwa man ndababazwa n'abantu bishira mu madini kandi atari ibyo famba arabesha abanyagihugu akavuga ati ngo no mu mizirima siko yamavuga nyama yiyambika udukanzu hana nagomba ndabibira kabanga je ndababwiye famba so mu mizirima famba yamajya ubunure kandi rero mubihaririye jewe hazoza umuntu umwe canke batatu ndabereka hanarira ubunure sasa kurya ubunure umwislamu birabujije yo haramu famba sio mizirima famba sumu mizirima ndavyanse atari mu mizirima famba yataye umugore atanumwana none wumva ko uwo muntu kwe urumva famba Abisilamu baravyemerewe guta abagore kuzana abagore babiri batatu nibavyemerewe umviriza sawa baravyemerewe ushoboye kubarera umviriza uravyemerewe mu gihe uba ufise ibintu uha abo bantu mu gihe utabifise ntuvyemerewe famba arabifise byo gutunga umugore arabifise he arabifise ameze neza nawe muri industry numukinyi w'amafilme cyangwa comedy ahagaze neza uzi famba ubuzima bayemo abaye mu buzima meze urabuze ubuzima bayemo mani jewe ndamuzi famba abaye mu buyenzi famba atacha afise na kimwe famba kugira ze ino mu kinama mani yarinze gusegereza kugira ngo ashike ngaha mu kinama yarinze gusegereza ndere yarinze gusegereza manager wiwe ujya bahoza ari manager wiwe Amis yes kugira ngo ashike ngaha ashimira ihuriro yatari kubihurira mama yangu ujya famba nkubu yari kuba mu rugombo hari wabo mu rugombo mu cyaro ujya n'umunyecaro w'indani famba yaji agoya mamvunja yarafise imvunja bro nije nazimukura kuko twarababanyi hamwe na manager twarababanyi jewe nije nakora akazi kose kugira ngo ujya muhungu abe nakujya vyaciye kure kugira agirera tujya twanwa vyaciye kure man nico gituma ngoma ndakubwira ati ujya ni gihemu famba yaragwaye
imvunja famba samba famba umwatatse umufyonzi w'ibere uryaragwaye imvunja. None se mubeshe je mvugisha ukuri urazi ko bakunda gutembera na cakira araciwe ngo kitwa cikoresha umwanya. Bana bajya nibarekana nibirara bibiri kabisa ariko ugiye kuraba cifamba famba ujya yaragwaye imvunja neza na neza cyangwa uri kuramuhora kubera jya ubunure bro mani je nagoma nakubwire umumizirima nyakuri niyo jya ubunure kandi afite n'indirimbo shasha yiswe ubunure ariko mwe nakoresha umwana umvise rero aho rero riyaca kwereka neza yuko abujya mumizirima nyakuri yiyemera niyogira ibintu nk'ibyo sema ninaomba masheikh ninaomba waislamu wote kwenye mlipo ninawasi ninawaomba uwo mugabo yitwa Famba yita ngo ni Isa hajya niryo zina giwe Isa niryo zina giwe nukuri kw'Imana ndabasavye mukazo mubona no kumusigiti muzo mutera amabuye ujya Famba jubunure muzo mutera amabuye neza na neza ndabasavye wallahi billahi ninawaomba waislamu wenzangu waislamu wenzetu Famba tumshimamie Famba si muislamu bamunye kumusigiti Famba ni mkafiri bamunye kumusigiti muzo mutera amabuye kubera ya magingurube Famba uyoso mu mizirima uko no gutesha agaciro idini mani idini y'ikisilamu irubashwe ngaha mu Burundi ndetse no kwisinzima kandi ikintu babigisha yuko uriye ikintu citwa ingurube uburi haramu nawe we ucucika ingurube aho rero baca baguca mu muryango w'abamizirima direct baca bagucira urwa pirato akajambo kamase kuri Famba turangiza Samba ico ngusavye gusa ureke kwishira mu bantu yuko ureke kubesha abantu ngo atira nguru mu mizirima wowe nturi mu mizirima siko kandi rero umuntu ivyo byose kugira ngo bibe n'umuntu umwe yamutumye ivyo byose nini basi uzomenyana n'umunyakamenge kweri uzobora kutajya ubunure wowe ivyo byose byatumye wa mugabo w'iminori w'imijyobo uwo nawe si wundi ni wa mugabo yitwa koresha umwanya niwe yatumye ajya ubunure Famba yatari kuba ujya Famba ntiyari kujya ubunure ariko nagomba ndakubwire Famba zawibuka ahantu wavuye zawibuka ukumwe na waje ngahi Bujumbura Famba waje ugwa mvunjura vyibuka zesi mbeshe je mvugisha kuri nimba mbeshe uzomurondere Jojo uzomurondere Amis CEO wa Umuriro TV azobikubwira neza bana bro thank you so much man urakoze ahubwo rero ico ngomba ndakubwire reka nshimira abafana bose muntu ke mpayagize ndakunda cyane hamwe n'umumanagere wa Roy TV nukuri kw'Imana uri umugabo wagwan uyu mugabo office umujournalist reka nabivuge wewe uri umujournalist kandi uza akazi kawe nukuri kw'Imana uraza akazi ukora rero cyo ndagusabiye ku Mana Imana iguhezagire wagwan Imana iguhezagire gushikane ahantu utari witeze kuzoshika ntuzobe igihemu nka koresha umwanya yahemukiye inde uramuzi umuntu yahemukiye wa Light TV nawe ntuzobe igihemu nkujye kandi ntuzobe igihemu nka Famba yahemukiye urayizi yahemukiye manager wiwe Amis siko ndakwinginze Imana igufashe wagwan merci beaucoup bro merci beaucoup nka Chimamanda ujya musazi ujya ayamanura iburayi ndahejeje wagwan merci beaucoup Frank yes bakuzi ba TV reka ndagushimire wowe kwikiranye kino kiganiro ntibibagire ko subscribe kuri TV kugira ngo uzabona professional interview je wari kurumva ngaha my name is Radio this is tubabwiza ukuri show we love you so much dusubire ubutaha ciao tubabwiza ukuri show wagwan my name is Radio boom 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 boom